bakunzi mukwikira makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutse ndabaha nikaze muri ano makuru y'urunani rw'amaradio RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance. Aya makuru y'urunani rw'amaradio y'uno munsi akabagizwe n'ingingo imwe rudende. Umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora CENI uhejeje gushikiriza ibiharuro mfata kibanza vy'amatora yabaye kwa 20 Rusama uno mwaka. Muri ano makuru turagaruka ku biharuro vyashikirijwe n'uwo mugwi muraza no kumva ico abaharanira gateka kazi na muntu babivuga ko abanyepolitike hamwe n'ivyo abahinga bibaza ko bigiye gukurikira mu gihugu muri kino gihe. Ido nido ni mukanyi sasi. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora CENI mu Burundi washikirije ivyavuye mu matora kuri uwa mbere. Umugambwe CNDD FDD akaba ariwo uza kwisonga. Dukurikire umukuru w'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora CENI mu Burundi P.Claver Kazihise. Résultat provisoire de l'élection présidentielle au niveau national. C'est toujours les 7 candidats. Ibitigiri mfata kibanza mu matora y'umukuru w'igihugu abitoza n'ubu barindwi abategerezwa gutora bose ni miliyoni 5,113,118 abatoye bose hamwe ni miliyoni 4,184,928 abitavye bagaca bangana n'ibice 87.91 kwijana. Ivyavuyemwo rero umugambwe CNDD FDD uzu bwa mbere ukaba watowe n'abantu miliyoni 382,210 no kuvuga ibice 68 n'ibice 72 kwijana niwo wa mbere. Aba kabiri no mugambwe CNL watowe n'abantu miliyoni 184,288 no kuvuga ibice 24 n'ibice 19 kwijana ugira kabiri. Aba gatatu no mugambwe Iprona watowe n'abantu 23,353 no kuvuga igice kimwe n'ibice 64 kwijana. Hagakurikira urunani kira Burundi gwatowe n'abantu 24,470 no kuvuga ibice ubusa n'ibice 55 kwijana no kuvuga mu kibanza ca kane. Hakurikira umugambwe Sabanyafodebu ufise amajwi 21,232 no kuvuga ko ari ibice ubusa ibice 47 kwijana. Hakurikira Nahimana Diodone afise amajwi 18,709 no kuvuga ibice ubusa n'ibice 42 kwijana. Francis Rohero nawe afise 8,942 no kuvuga ibice ubusa n'ibice 20 kwijana nawe agira indwi. Ico twokongera ko nuko amajwi y'imfa gusa canke y'abatagize ico batora ari make na majwi ashika ku bice 3 n'ibice 5 kwijana cyangwa ibice 7 kwijana. Soit un nombre relativement bas. Nous sommes à peu près à 3,5-3,7%. Nkuko muhejeje kuvyumva umugambwe CNDD FDD niwe watangajwe n'umugwi CENI ko watsinze aya matora yo kwa 20 Rusama ku majwi 68 n'ibice 72 kwijana. Muri ico gikorwa co gushikiriza ibiharuro vy'imfata kibanza umugambwe CNL uza mu kibanza ca kabiri n'amajwi 28 n'ibice 19 kwijana ugakurikirwa n'umugambwe w'abadasigana Iprona ku majwi kwijwi rimwe n'ibice 64 kwijana. Ido nido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Il y a d'abord le CNDD FDD qui a obtenu 3 millions. Uwo n'umukuru w'umugwi CENI P.Claver Kazihise yari karamenyesha ibitigiri vy'ifata kibanza vyavuye mu matora yo kuwa 20 Rusama. Uwo mugwi ukaba wamenyesheje ko abantu batoye bangana ni miliyoni 4,484 n'abantu 978 kubangana miliyoni 5,113 n'amajana biyandikishije ibitanga ibice 87 n'ibice 70 kwijana vy'abitabiriye amatora. Mu matora y'umukuru w'igihugu umugambwe CNDD FDD ni uzu bwa mbere ku majwi 68 n'ibice 72 kwijana. Umugambwe CNL uzu bwa kabiri ku majwi 28 n'ibice 19 kwijana ugakurikirwa n'umugambwe Iprona ku ijwi rimwe n'ibice 64 kwijana. Urunani kira Burundi nigo rukurikira ku majwi ubusa n'ibice 55 kwijana. Hagakurikira umugambwe Sabanyafodebu waronse amajwi ubusa n'ibice 47 kwijana.
uwigenga Nahimana Diodone nawe yaronse amajwi ubusa n'ibice 42 kwijana agakurikirwa na Francis Rohero afise ubusa n'ibice 20 kwijana mu matora y'abashinga amateka imigambwe yashikanye ibice 2 kwijana ikaba ari izoronka intebe mu nama shinga amateka iyo nayo akaba ari umugambwe CNDD FDD waronse amajwi 68 n'ibice 2 kwijana ukaba uzoronka abashinga amateka 72 ku bashinga amateka ijana bemewe n'amategeko umugambwe CNL uzubwa kabiri ku majwi 22 n'ibice 43 kwijana ukazoronka abashinga amateka 27 ubugira gatatu naho haza umugambwe Iprona ku majwi 2 n'ibice 44 naho ukazoronka umushinga amateka umwe ivyavuye mu matora y'abajenama b'amakomine umukuru w'umugwi CENI akaba yamenyesheje ko amategeko amenyesha ko ivyavuyemo bitangirwa mu ntara muri ivyo bikorwa byo gushikiriza ibitigiri vy'ifata kibanza vy'ivyavuye mu matora yo kuwa 20 Rusama umukandida yigenga Diodone Nahimana akaba ari wenyene yari yavyitavye mu bakandida indwi bari bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu. Tumukengurukire mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo ngo ntaco umuntu yo kwitega kubagiye gutwara igihugu no munsi uwo mwihwezo nuwa Emmanuel Nkengurutse uwo yahoze ari umukenguza amateka kwizina ry'umugambwe w'adasigana Iprona akavuga ko CNDD FDD yateguye ubusuma bw'amatora kuva mu ntango n'amatora adafise afise ubunenge mbese n'ubupfu bwinshi cyane kuko n'amatora akorwa n'umugambwe umwe agahagarikirwa n'umugambwe umwe abantu bitwa abamandateri bakaba umugambwe umwe abantu baharura amajwi bakaba umugambwe umwe abantu bitwa ngo ni umusifuzi n'umugambwe urumva rero hacahaza ibintu by'umugambwe ntabwo ari amatora hagati y'imigambwe myinshi kuko tugiye kuraba ingena abanyagihugu bitabiriye bajya bahiganwa ku ntebe y'umukuru w'igihugu cyangwa ku ntebe z'abashinga amateka n'abajenama ba komine warabona yuko kabisa hariho imigambwe ibiri ikomeye cyane ukanibaza yuko kumbure umugambwe urya wundi witwa ko watsinzwe uburyo waje bwa kabiri ushaka kuvuga CNL hari uzohava utsinda ariko siko vyagenze ariko ubu ntacyo no bivuga cyane kirekire reka tubirindire ariko ico no uvuga rero cyitwa ko umugambwe CNDD watsinze CNDD FDD watsinze ariko si Burundi bwatsinze s'abarundi batsinze igihe CNDD FDD yategura guhindura ibwirizwa nshingiro ryavuye mu masezerano y'Arusha igashiraho irindi rishasha mu 2018 harya warabona yuko bashizeho intwaro y'umugambwe umwe wiganje ibijya rero babikoreye umugambwe wawe ubwira bari ko bakorera uwundi umugambwe nivyo bashitse kuno munsi umugambwe umwe wiganje uzotwara n'abazotwara mu biteze kwiki sikinene n'ukuri niyakora nka sebuje niyakora nk'urya yita sogo kandi amwita ko ari umusubirizi wiwe ko ari samuraga wiwe kandi agomba avuga ko ari samuraga wiwe niyakora kurya ntacu umuntu yomwitegako mugabo niyahinduka Imana ikamukoreramwe umutima mweranda ikamukoreramwe yego Imana yo ariko irashobora kubagira imbabazi kumbura ikabakoreramwe bagahinduka hagahinduka akagaruka amasezerano y'Arusha ibintu byose by'amafuti vyagizwe bigafutika akabifuta umukuru w'igihugu afite ububasha bwinshi yabwirizwa nshingiro bashizeho riho ububasha bwinshi ubutegetsi bwose bw'igihugu buri mu minwe y'umukuru w'igihugu arashobora rero guhindura afise n'ikiringo kinini kugira bihindure niyabihindura bizoba ari vyiza Ana makuru tubebandanirize ku bandi bagize ico bavuga kuri iryo tangazwa ry'ibiharuro vyavuye mu matora. Umushakashatsi mu kigo c'abafaransa kijejwe ivy'imigenderanire n'amakungu Thierry Vircoulon avuga ko atagitangaje kirimwo ku vyavuye mu matora kuko ngo vyari biboneka ko CNDD FDD itegerezwa gutsinda kuko ariyo yateguye ayo matora bikazotuma atantwaro rusangi ibandanya iba nkuko vyari bisanzwe biri mu Burundi. Ati CNR babandanije batemera ivyavuye muri ayo matora
bishobora kugira ingaruka mbi ku banywanyi b'uwo mugambwe CNL kuko ubutegetsi butazobihanganira nk'uko bumaze kubigaragaza kurikira Thierry Vircoulon. Ivyavuye mu matora vyari birindiriwe aho umugambwe CNDD FDD bawuhaye ibice 68 kwijana umugambwe CNL nawo ibice 24 kwijana. Iyindi migambwe nayo ikaba yaronse amajwi make cyane asa nuko atana yariho. Ivyo bikagaragara ko atana kimwe kigiye guhinduka muri politike y'u Burundi. Ku rundi ruhande naho bikagaragara yuko atakubisikanya biciye mu matora mu Burundi. Intsinzi ya CNDD FDD nta numwe yatangaje kuko yaririndiriwe. Byongeye na matora uyo mugambwe wateguye wongera urayagenzura kuva mu ntango gushika ku mpera. Donc maintenant, on va attendre leur confirmation officielle. Il se peut qu'il y ait des dépôts de réclamations. Ubu tugiye kurindira turabe ko harabazoshikana ibirego bavuga ko boba baribwe ariko ntaco bizohindura. Nkuko narimejeje kubivuga nta bisikanya rishoboka ku butegetsi mu gihe umugambwe uri ku butegetsi ari utegura amatora kuva ku ntango gushika ku mpera. Le candidat du parti CNL continue à se réclamer vainqueur de l'élection présidentielle. Mbega nigiki coba mu gihe umugambwe CNL wobandanya uvuga ko ari wo watsinze amatora. Birashoboka cyane ko hoba guhasha umugambwe CNL mu ndwi zibiri ziri imbere. Nkuko no mu gihe c'imyiyamamazo uwo mugambwe bitaworoheye. Nawo vuga rero yuko mu minsi iri imbere abanywanyi b'uwo mugambwe batazocugwa bufuni na buhoro. Amatora yabaye kugenzura 20 Rusama uno mwaka ngo yagenze neza cyane igihugu cose. Ivyo nivyashikirijwe kuri no gatandatu na Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi. Uwarongoye uwo mugwi akamenyesha ko CNDH kandi yashoboye no gufunguza abantu batari bake bari bafunzwe mu bihe vy'imyiyamamazo. CNDH ni icabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose naho abahiganwa bari benshi n'ivyiyumviro bitandukanye ariko bagahuriza kurazwa ishinga n'iterambere rya bose. CNDH iremeje kandi ko ayo matora yatunganijwe mu gihe amahoro n'umutekano n'agateka kazi na muntu vyari byifashe neza mu gihugu. Umugwi CNDH urashima ishaka ry'abahiganwa baserukira imigambwe canke bigenga kunyifato yabaranze mu gukoresha imvugo idaca ivuto abarundi. CNDH iguma ihagaze ku ciyumviro cy'uko inyuma y'amatora kubana mu mahoro n'umumvikano muri bose abonse rimwe bizoguma ari akaranga k'agaciro ntangere. Umugwi w'igihugu urasavye kandi abahiganwe gushira imbere ineza y'igihugu no kubahiriza ivyavuye mu matora gutyo Uburundi bubere akarorero keza n'abandi bakavantara. Urunani rw'imesha makuru rwatunganijwe ku munsi w'amatora gugwabaye urunani rw'ikoresho c'ubutegetsi mu ntumbero yo gufasha umukandida w'umugambwe CNDD FDD bivugwa na Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance akaba numwe mu bamesha makuru batunganije ubwa mbere urunani rw'amaradiyo rwakwikiranya amatora mu mwaka wa 2005. Innocent Muhozi akamenyesha ko bari babigize kugira abanyagihugu bamenye uko amatora yagenze gutyo ntihagire n'ubusuma bubamwe. Mu 2005 aho twatangura kugira urunani rw'ibimesha makuru kwari kugira amatora agende neza ntihabemwe ubusuma kugira biriko biraba hose abantu bashobore kubimenya. Ibimenyesha makuru nabyo akazi kavyo kabaye ko kwerekana ibiharuro uko bigiye biraboneka mu bureau de vote kugira ngo ntihagire uza kubihindura kuva kuri bureau de vote gushika kuri commune cyangwa kuva kuri commune gushika muri CENI tuze gusanga byabaye ibindi. Kandi iyo experience y'ibimenyesha makuru bikorera hamwe muri synergie mu runani yavuye mbere n'ibindi bihugu byo muri Afrika bifata ko karorero bamwe mu bari bahagarikiye urwo runani baraje no gufasha ibihugu bindi byari mu matora. 2010 ibibazo byari bitangiye kubibazo kuko CNDD FDD president Nkurunziza bari baje bavuga ko atamenyesha makuru azosubira gufungwa atakemenyesha makuru kizosubira kugarwa suko bari bakibyumvira haheze imyaka 5 bari batwara igihugu kuko kubera amakosa menshi yari yagiye aba akashikirizwa n'imenyesha makuru muribuka abantu bishwe bagatabwa mu ruvubu muribuka
wahoze ari Kigali cy'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege ayo bamukoreye President Domitien Ndayizeye bamufunga muribuka abandi bari kumwe muri izo rementanya babagiriye ayo bakorewe muri hariya muri documentation bita CNR n'ayandi mabi menshi yo guhiga aba FNL icyo gihe babica. Ibyo byose byagiye birashikirizwa n'imenyeshamakuru bituma icuka kiba kitakiri cyiza nkuko cyari kiri bakiza bibaza ngo twarabafashije gushika ku butegetsi. 2010 rero warayoboye CENI icyo gihe yaraje kubuza gushikiriza ikibiriraho ibigiye birashikwa ko mu bureau de vote. Twaravuganye nabo muri synergie basubira barabikora ko twari tubifitiye uburenganzira. Ubu rero nibiko birakora babipanze uko babipanze gushikiriza ibyavuye mu matora no gushikiriza ibyo bapanze kugira bagume ku butegetsi. Mwarabonye ibyagiye birakorwa byose kubuza gushikiriza amakuru ku bureau de vote uko baraboneka. Synergie rero yabaye synergie ugiye kuraba neza yabaye synergie yo gutegura abantu kwemera yuko CNDD FDD umukandida wayo batsinze amatora. Imbere yuko ivyavuye mu matora bitangazwa abahurikiye mu mashira hamwe aharanira gataya kazi na muntu mu Burundi bari bagaragaje impungenge ko ibiva muri aya matora bishobora no guhuza bihuhura n'ivyahuha mu Burundi. Arumere niyongere arongoye ishira hamwe akati Burundi akaba yamenyesheje ko uwo wese azotsinda ayo matora adasubiye kugaruka ku masezerano yo kubana mu mahoro yarusha abarundi bari bumvikanye ko atakintu kinini azobafashije igihugu. Kubwo arongoye ishira hamwe akati Burundi naho uwotogwa yobakura ko imitahe ntaco vyomara mu gihugu. Tumukurikire. Uyu munsi baratangaza ivyavuye mu matora mugabo uravye ivyashikirijwe n'unanirwa amaradiyo mu Burundi ukabona ingene amatora yatunganijwe biraboneka neza yuko atacizere umuntu afise mu vyerekeye ibiza kuva muri ayo matora. Kandi turafise ubwoba yuko mu gihe CENI itovyifatamwe neza hashobora kubaho ivyihungabanya gataya kazi na muntu hakaba urukurikirane guhungabanya gataya kazi na muntu nkuko vyabaye mu 2015. Ivyo rero biza kuba uyu munsi bishobora gutuma haba ingorane zikomeye zimeze canke zirushiriza izabaye mu 2015. Ivyo rero bikaba biterwa cyane na bamwe mu banyepolitiki badashaka kwemera ivyavuye mu biganiro bashatse gukuraho ivyafunditswe n'abarundi yarusha nk'amasezerano yarusha n'abantu badashaka gukurikiza amategeko yo kubisanya mu vya demokrasi kandi abarundi baravyumvikanye igihe bari yarusha. Arico gituma dusaba yuko abarundi amakungu cyane yuko yukurikiranira hafi bikora mu Burundi ariko kugira izo ngwane zose ziveho izo ngwane zitorega umuti nuko ho ibiganiro bitumiwemwo bose abegwa n'ikibazo cy'u Burundi kandi bigakogwa n'akarere hamwe n'amakungu kugira ivyo biganiro bishobore gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi. Turi mu bakurikiranwa n'ubutungane kuvyerekeye imyamamazo yabaye mu 2015 aho bariko biyamiriza kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ariko so kuvuga yuko ubu ikiraje ishinga ico dushira imbere ariko dukora ku imitahe ico dushira imbere nuko amasezerano yarusha yo kubahirizwa kuko amasezerano yarusha abarundi barayaganiriye barayumvikana ko kura ku imitahe cyo kugurura ishira hamwe kanaka ntibituma umutekano w'abanyagihugu uza ntibituma abahanya gataya kazi na muntu barema ngo batahe kubandanya imirimo yabo mu Burundi cyane ntibashireho ivyo vyumvikanye n'abarundi naho atari ivyo uzoza wese nta mutekano azabazaniye abarundi. Akaba naho duciye dusozerera ano makuru. Shimire mwebwe mwafashe umwanya wo kuyakurikira, shimire bagenzanje bafaje mu kuyatunganya, shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nk'abandabike banuye.